majambo isabirandi sivyo kandi wihangane shushu sivyo ihangane twari kandi nuko tuzi neza aho andarameze neza sivyo kandi nta bindi ndenza ko ndagusava igenda hariho umumama yanyandikiye inbox andungikira audio ari kararira urumva byarananiye nanje ko nihangana ndavuga arumva ari kararira n'umuntu ntanandi yari numero ngo ni numero yo nyamba ari muri Oman nyamba ari Saudi sinzi neza hagati yaho hantu ariko arambwira ambaza ngo ngende ngo kugira ngo mbaze ngo ibintu byabaye nanje Queen ndamutelefona namurondeye Queen ndamubwira ati ibintu nabonye nibiki numva kandi byaranambabaje Queen ntiyabimbwiye nyamba yari yabaye stress nyamba yari yagize iki notification ije ngo andarapfuye ati Yesu Kristo tibivyo navyo nibiki Tanibuka ubwa mbere igihe bamuta kuri piscine hariya kuri Paulina sivyo ndavuga ati ibi navyo nibi ari abantu ngira bazi uko iyi si ari yuwabo hari abantu none we nkabiryo wocu usigura ko ari biki STV every story matters. Hey guys, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye hama kuri micro muri kumwe na Sarah Merveille hama murashaka kwibaza impamvu nafashe micro ngandi ni muri quartier Miroir je kurondera umuntu yitwa Gynella asanzwe abino muri Miroir impamvu itumye nza kumurondera muraji uko umukunzi wanyu andi canke se waundi asanzwe abafumwe mukunda andi yaragize ikibazo kandi muri uko kugira ikibazo Gynella kuva andagira ikibazo niwe muntu atarigera tubaza neza ati andamerewe gute canke ngo atube hafi atubaza amakuru ya andi sasa yo jesha ndiyumvira ati why Gynella atoba ari karabaza ikibazo andi yo yaragize canke atube hafi rero ca ndambwira cameraman we kusanzwe mukorana mwarakoranye na Gynella mumbarize aho yo bari sasa rero Gynella acambwira ati gende muhira aha rero naceshimya kuvuga ati cameraman twende tugende ndamurabe Gynella kumbure ndamubaze impamvu yoba atariko arabonekana muri bino bintu abaje ikibazo andi yoba afise ariho turi ni muri Miroir nkuko nabibabwiye tuje kuraba Gynella yani tumubaze impamvu yo bari karakora ibintu nk'ibyo mwero mugumane natwe aha nubwo batotubwira ko ari hari tuye tuje twizeye neza yuko ari hari kuko yabwiye cameraman Mengo baraje kugurura ni sawa yego meze neza yego mengo usubwo ifise ubwo nyene kuko ngaha nta bantu binjiza aho kamera boss yarambugije Gynella ni hari yego tumuronka none ari mu gikoni ngenda mu barondere sawa genda umuduhamagarire ntaco cameraman avuze ko agiye kumuhamagara ariko hari igihe yo cyayinyegeza reka tugende tumukurikire katugende tumukurikire turabaha ivyarimwo jo ndukuntu abameze ari muhira cameraman yanaonekana Gynella Gigi Kugura kangutse Gigi ni sawa Gynella ni sawa umviza ndakubwira Yesu we umeze neza oya banzindira kwanza ibintu nibizigira Gine no kuki mwaje mutambwiye Yesu oya ntivyari ngombwa kukubarira ariko riko dusabye tuzi ko twari kukubona ni sawa mwari kumbye no nk'uyo mwasanga atari nkondina nawe wabugururiye kubera ko gutamanje uza kumbaza ariko nibaze ko atakosa twakotse uribagiye nawe kuri ruvumbura abandi oya no kwimana ibyo bintu sivyo Gynella Fabrice akemera urashavuye je
basi banzinde n'ibintu byanje nibizigire basi ntashoreka basi heza ucuzaro si byiza wari kumbwa no nk'uyu usanga atari honde nuko naje neza nize yati Gynella ni ngombwa ndamubona basi banzurindire basi Fabrice usikate kamera Gynella tumusanze karateka Gynella turarya ndanse mwari muri gahunda yo basi tudushiramwe dusanze utaraziteka zose tuziteka zose wo dushiremo oya ndanse dushiramo kumbura imana wowe wari uzi ko nzi guteka jeyo niyo mpamvu bo rero bavu rero ahubwo imana irakoze ndagusanze mu gikoni imana sara si byiza vraiment kandi c'est pas bon Fabrice kamere baravyo kurateye oyo Fabien kuyo kamera turavyo sawa ushaka induru ngaha Fabien ngo kamera turavyo karateka fana babone vya karateka Yesu saura umwana mubi Gynella mu gikoni kushura mbere dukoranya cyenda mshaka mu gikoni Fabien kuraba abakunzi ba Gynella baravyo karateka oya Fabrice reka ntidushwane turabe mbega ngaba batetse iki reka namaze bashura umukobwa namaze ibintu sibyo nibyo shajeje nibyo hamaheze rero zituvugane kubwira ntako nari nkumbuye abafana ba STV gusa nawe ahubwo nyene abafana ba STV nabo baca baryoherwa bari bakumenyereye kuri kamera rero banakubona ko unapiga numva ko baca baryoherwa cyane so fresh niyo baca baryoherwa Gynella je ushaka kumangaza ngo sinzi guteka kwa oya urabizi abafana biwaye Fabien urabazi wewe Fabien ndagusavye ubeberekanye ivyo Gynella karateka zandamufashe kugira nyose tuvugane tiya basi cumvise so natakurishe batubitubenya binaco sawa Shamwa basi umunyu sawa mama lakini we ndari Fabien ndagusavye ibi bintu utawishizemwo turashaka kwana re nanje Fabien ayateye cumviyo bazoguma abantu mamaji no munyo twe turi njyamunyu nyambara heza rero ndagufundikirira oya none uko ushaka komeza kunguva deja uri no mu makosa sivyo wari kumbwira ati ndaje rawe ngene nambaye none wowe utaberewe wallahi Gynella araberewe ahubwo ico kunanibagiye uraberewe ufise na look nziza mu mutwe vraiment uraberewe wambaye n'amahereni meza jiji ndaka ndagufundikirire kumengo kurateza tufunike basi tushamariza sawa funika mama sawa rero nayo gufunika ni nzigo oya fundike reka ndafundikire rero ndibimeneke ngo saha yameneye inga n'amazi yabize mama umusanze ndiko ndateka umviza ndakubwire kwanza sivyo wowe icara hajya cameraman banzu uzinye kamera mwicare hajya sivyo nteke mpishe hama turavugana sivyo kwe kushaka ko tuzimya kamera aragufasha naco ubanzize tuvugane nitwaheza kuvugana agenda gufasha genda umu specialiste mu bintu byo guteka in minute umucero ubuhiye kwanza n'abantu muca mubereka nibyo ndiko ndateka niyo sawa ahubwo janu yadufasha jani imbuga itawe jiji manje jiji tuvugane unatugaraye ko basi cara basi ngaho tuvugane iki rero nawe tuvugane kandi uri serious cyane disarieze gose raba wayitutera n'indumanje bamisi kwanza bafana ba ST oya uramvumbuye kwanza naravyibagiye rero avuye no muri mudi yo kuvumbura y'imivumburo we nawe burya kuvumbura rero birababaza no nkibibona ubibona bya dore ukorera abandi namushyira abafana bari bagukumbuye barakumbuye no kumva akaji kawe baramutse basi malheureusement ijwi ryanje ejo ryaragize ryarononekaye kwa nayimaze iminsi mvuga cane ubu rero ntumva ijwi ko rimeze uko kaje nyene kameze uko nako gomba igikaroti karamera neza ubwo mbwira umusazi kandi imbere y'abafana ba STV unatekereje renda batera hello STV fans meze neza je meze bon murabibona ko meze neza umukobwa aramvumbuye kandi c'est pas bon wewe wari kumbwira sivyo basi n'imiburi ugasanga nsa neza urabibona nta urusengere nambaye ngene uraberewe trop napendeza sana na nywele ziko bien look ni same sana we naye hamajiji ubona kwanza wamaze no kundisturbing ndiso yuko ivyo nza umviza wamaze kundisturbing burya kamera teo ubwoba rero nkibibona iratabwo ariko nayama kaga nase nkibibona afite nuko ko ntarinda vyiteze
kandi hera abahengo haricaye rero Fabio arabishoboye Fabi ni sakso nenda ukumbuye wewe hama Gigi turagiye kwanza gusanga uri kurateka cyambere na mbere ntimwari muzi ko nzi guteka bo kubwanje kubwanje navyo nari nizeye reka nihorere simvuga ibintu byinshi gusa nyene ndabizi guteka hari abafana rega badutwenga je nakwine ngo nituzi guteka we sasa weye nduke navyo nari nizeye ahimara yadusaje ndasega ati Gynella umva nawe ntiwari uzi ko nzi guteka navyo nari yo ndakubwire ntiwarimo muri gahunda ariko mwe na Fabri we ibyo bintu yo kuravuga ni Gynella turabikaro turi kurateka oya umvira ndabirukana je oya basi akatujihoje lakini naoji kukata kitunguru ururote vraiment Gynella Fabrice ibi nivyo bintu byabazanye ngaha sivyo basi ongeramo igitunguru oya ibitunguru birakwiye urazigene bizimvye kwanza mvuye kwisoho gusoma urazigene bizimvye iyo tumufata ari mu isoko yakarabugabanya amabeyi bakora ukuntu Gynella igitunguru cya 50 agura 25 25 francs 25 francs genda dindinza rero wa mukobwa ndakubwira amafaranga y'ubaragoye sho pesa amera yo vraiment aragoye uri kurandistabinga n'ubwenge bwawe yabintu ndiko ndavyuze mera ndagufasha oya kubera ko bariko barankamera n'uko Imana bakwa ko kamera yo kibigira nabi navyuze basi shakirobo iwacu je na Fabio toni turya byinshi tugirobo gusa irobo muturaze amafaranga igugwa we naye sisa sekate made atayise kubera iki mutabimbwiye kare rega ngamusegara cha Bujumbura utazimariza unazikula acha kwanza nikwambie ngamusegara cha Bujumbura ubuzima buragoye umuntu ndabese umuntu mutabivuganye ngo umushireko ntaza byahiye wahejeje gupima ngo ndafungura nacho basi uraduha amajournal je na Fabrice twe ndaba moyo murasoma ni bon sawa rero Gynella jero question yatunye ndagukurikira ahubwo mbwira we nawe wafashwe nibiki ibisazi kwanza we ntiwarunze homba cameraman niwe yakujanye cameraman simsemeye bongo nene tumenyana none Fabrice n'umuteko muhari Fabrice hana nawe yarazi gusa twakubajije uri muhira dukoresha mangetengete Fabrice ni wahazi sivyo na Queen na Andi na Miss ujya shagire ntahazi ngaha basi nanje uremera ko nari gutohoza basi nanje nkamenya usisiriki sheri wangu haya basi na Kiswahili changu hapa kinaanza kupanda Kiswahili cha vraiment kiratesa kabisa uvuga Kiswahili kama mtu wa bongo ndeka gutera inkuru umunsi nsezera abafana babo kuri STV hari nasomye ama commentaire hari abantu banse ngo tuzokumbura Kiswahili cyawe bazumaze mazi imisi ndi mu ishuri ry'igiswahili ubu ndakazi shaka kuvuga tuvuge Kiswahili wumva Gynella reka kumangaze mu bafana ndakwaza urazi Kiswahili reka numangare wowe urazi Kiswahili je ndakizi cyane sawa haya tonge Kiswahili acha tuzungumze deja wamaze kuvuga ikosa tonge tuzungumuze tuseme Kiswahili tuzungumze Kiswahili just ni shakira ariko wowe uvuze ico mu kinama reka n'ubundi niyo nakuriye urazi ko nakuriye mu kinama nize mu kinama primaire naize mu kinama na secondaire ndayiga mu kinama ka utazi Kiswahili je ahubwo je sinzi nanje sinzi mbwana kwera ko abavyeyi banje Kiswahili bavuga muhira none naca ndakimenyera he none birumvikana shano niyo mpamvu uvuga Igiswahili cyo kumangaranya nuvuga ati mangare ndi manganza n'ubugesera bukadu gusa ubu ni bondo bime uburisha hamajije uno munsi je cyatumye nza kurondera sikende niyumviriye ati why kuva Andi agira ikibazo Gynella ntaravuga nturabonekana basi ndumukunda cyane bimeze gute nibyo dushaka usigurira abafana ndakubwire hari abantu bashobora kwibaza bati kumbure ko navuye muri STV ibintu byo muri STV sinkibikurikirana canka abantu bo muri STV ntitukivugana canke nidugifitaniye imigenderanire nkuko byari bimeze ariko siko biri Queen ni wabizi Queen niwe tubonana kenshi bon donc urumva naho tutagikorana ariko turapanga map tukabonana tukaganira tugatera inkuru iki biya bintu narabibonye
kiyo kiganiro ndagusabye Gigi wihangane sibyo narabonye ndakubwire ari ukwihangana nihanganye kuva kera gusa ndakubwiye nyamba ari ibintu vya mbere byananiye kwakira nkibona n'ibijya bintu bigabera biba bintu vraiment nuko usanze nari mvuye nyine nayimvuye mu isoko nguye gusoma ndakubwira umunsi w'ejo n'umunsi wa hirya y'ejo niriwe meze fo niriwe sinzi yeno nabivuga ngo none abinyibutsa ariko namurondeye Queen ndamubwira ati ibintu nabonye nibiki numva kandi byaranambabaje Queen ntiyabimbwiye nyamba yari yabaye stress nyamba yari yagize iki je nagiye kubona ku ikiganiro sivyo Queen ntiyigeze ambwira ikintu na kimwe je ndamutelefona akanambwira ati Queen ibintu nk'ivyo birashobora kuba ntumbwire nyina mbwa yaha urumva pardon nanje narabaye stressé sinigeze nibuka kukubwira iki ibintu nk'ivyo nyene gusa nyene urumva ko je naramutahuye je ndamubaza none bimeze gute biri gute urumva rero numva jewe nkiri ko ndabaza Queen ivyo bintu ngene vyagenze ngene bimeze ndamaza hagwariye kwa ibintu nk'ivyo nyene nkaca ntangura kubona ama message inbox y'abantu ntazi ndagusavye ngo tubarize amakuru yandi urazi ngene tonde kutabagije kandi rega ico nico kibazo kiguma kinagaruka eske Gynella ko ataragaragara yagira icavuze jo nyene byaratangaje abantu benshi ukuntu utashoboye kugira icyo uvuze njo mana uno munsi navuze ati reka ndagukurikire basi nyene abantu babone kumengo nawe byaragize ico barabaye tushe ku mutima n'ikintu cabaye canke barababaye n'ikintu cabaye ariko nubwo utari bwavuge ngira uba abafana baraza gutahura impamvu utari bwavuge canke impamvu utashotse uvuga muri urya mwanya nyene ndakubwiye uretse na kamere kiwanje ukuntu meze no mu buzima busanzwe iyo mpuye n'ikibazo icari co cose cyangwa umugenzi wanje akagira ikibazo icari co cose niko nyene meze manza kwanza kuba calme nkaba pose umva ibintu nkabirabisha amaso mu nyuma nza kubitahura mu nyuma si afite novuga gute ndateba gureagisa ku kintu icari co cose ikintu manza ukiraba kwanza nkamenya nkabaza ibintu byagenze gute kuko ikintu cishe nkunze kukibona ku bakobwa cyane ikintu cishe abakobwa iyo ahuye n'ikibazo canke umuntu akagira en plus si nkuru nk'irya icambere coco umanza gukora nukurira kugusara kumenagura ibintu we ati no iki nababwire harya ubuzima buratwigisha ibintu byinshi nukuvuga je ukuntu meze narabimenye nari ku kazi niho naravye kijya kiganiro ndavuga ati oya ibintu nibibaho nagiye mbona notification ije ngwanda arapfuye ati Yesu Kristo tibivyo navyo nibiki nibuka ubwa mbere igihe bamuta kuri piscine hariya kuri Paulina sivyo ndavuga ati ibi navyo nibiki sivyo ndaraba bijya bintu nukuri byaranse ko nihangana biranka ko ngoma ngo abantu dukorana nibo babibonye ko hari ikintu nyene mbonye aho nyene ntari niteze kintu nakoze byaranse kandi ko nsuba kandi gukora nyene ndaburi nguvu nguma ndabiraba biranka nyene yuko ndanabiheza ndavuga ati no ibi bintu sishobora kuguma ndabiraba uko nyene hewe canda telefona Queen ndamuhanze Queen ibintu bimeze gute iki Queen arambwira ngo urumva ngo iki ebana ari kararira numva nyene ameze nayo ngati none bani tuvyihote kweri sinsubire kandi kuba muri mood itameze neza hano ko wasanze ndi muri mood ya bien tuvyihoze nuko mbaza ibindi sivyo ariko Gigi ihangane kuko twese twarihanganye sivyo mbaza ibindi ivyo ntusubire kandi kubinyibutsa urabizi andi ni papa wacu kandi turamukunda cyane gusa twese twarababaye kandi Queen impamvu twamushavurira Queen nawe nyene twese twari stressé kuko twese tuvyakira byaratugoye kwakira kuko urazi ikintu kibaye ku muvyeyi wawe urazi ikintu kibaye ku muvyeyi wawe jo hakiragoye kwakira kuko nkuko wabivuze bica bigora ko muri uyo mwanya nyene uvyapika muri wewe ko ivyo bintu vyabaye premier murabanza gutangara
byitagera ko yategerezwa kuba panique ariko ndagusabye wihangane sibyo shana ukuri ari ukwihangana nihanganye kuva kera kuko hari ndibuka hari umuntu ntarana umuntu ntazi burya niwe yatumye umva jewe mfise umutima ugumye kandi ndabikubwiye ababizi barabizi abanzi barabizi umutima ugumye ku buryo mbonye ikintu ndababara mugabo si basi ndavyakira ningoga sivyo nkakira nyene ko ayishaka ry'Imana canke nyene sinzi umutima wanje ukuntu umeze sivyo tuvyihoze nje guteka vraiment sishaka kumviriza ndakubwira ayibona wasanze ndi muri mood ya bien shaka kwandarira rero kandi pardon shaka ndavuga pese nararize imbere y'abafana ba STV sivyo andi ndakubwiye ico novuga coco andi Imana iramubona kandi basi mukugenda Gigi mukugenda Gynella Gigi ihangane Gigi twese byaradushavuje sibyo byaradushavuje ariko tubwirizwa kugira umutima wo kwihangana gira basi akajambo uvuga kuri andi ahari hose nkuko yabaye papa wawe kijya gihe cyo kandi yagufasha ugira akajambo umusabira ku Mana canke uvuga kugira ahari andi nyene Jean abone ubiyumva byo musabira ndejo no musabira no gukira sinamuronde gushika n'urutsinda muronda kuri telefone yiwe kandi ndisuye yuko telefone yiwe itobipasa canke naho yo pasa ndahitse ko atamuntu numwe yo kwitaba gusa ndakubwira umviriza cameraman banzuri ndiri yacigira gira icyo usabiye yandi sibyo gira icyo umusabiye yandi kumbure ijambo ryawe nawe gotanga ihumure mu bafana nyene bakavuga ati na Gynella nubwo yavuye muri ACTV aracafise umutima wo gukunda andi nka papa wiwe ako kajambo nyene niko dukeneye uhumuriza abafana ba ACTV ngo tusube kandi kwicara bikure kera kajambo sabe yandi sibyo kandi bihangane shushu sibyo ihangane twari kandi nuko tuzi neza aho andarameze neza sibyo umviriza hari ibintu bigoye kwihanganira ngaha urabizi umuntu wiwawe uri kurabona ameze kurya bamugize kurya ndazi birababaje mede tegerezo kubyakira ariko turazi neza ahari ubu ibintu biko bigenda neza cameraman Jennifer mashaka kandi kuswakurira imbere ya kamera umviriza banzu kupe kamera oya bazivuge kaya kajambo hama turakupa gisho sabi yandi nka dadi nyene yagize cyo kumariye ahari za nyene yumve ko na Gynella hari kinari karasa ku Mana Gigi hangana sibyo bakonja ACTV Gynella biramunaniye kwihangana Gigi hangana sibyo ihangane gira akajambo mvuze rero kuri andi Imana imukize sawa Mana nawe yavyumvise andategerezwa kumera neza kandi nukuri aho bigeze hose ku bantu muri ko muraterera amasengesho ku bantu muri ko murasengera andi turizera yuko azomera neza kandi naho bigeze hariho changement kubw'amasengesho hanyu n'ubundi mubandanye mu musengera turizera ndazomera neza ndakubaza wowe nk'uri umuntu wowe akubajije nk'ico kibazo mbajije wowe mwishurike ku bwanje banambaye icyo kibazo nenda kubajije bivanye je nico nshaka kumusabira kuko nawe urabise ikintu nshaka kumusabira nshaka gusaba ati Mana mukize handi ico dukeneye hanini nuko handi dushaka kumubona muri ya mudu nyene dusubira kumubona yakize dushaka kumubona akomeye ya nico canye neje numva nosabira andi nanje nico nyene kandi nta bindi ndenza ko ndagusava igenda hanganeje gisibyo akakurira sibyo
Byahenze sibyo nakubwiye nanje nivyo nyene ndamusabira agenda sibyo kandi ugarutse uzoza urambwira nta kibazo nzokubarira ngarutse ariko urumva ko byari bikenewe ko nza kubaza sibyo sinihangane sibyo ihangane ndazomera neza turize yazokira sibyo hariho umumama yanyandikiye inbox andungikira audio ariko ararira urumva byarananiye nanje ko nihangana ko nihangana ndavuga arumva ariko ararira n'umuntu ntanandi yari numero ngo ni numero yo nyamba ari muri Oman nyamba ari Saudi sinzi neza hagati yaho hantu ariko arambwira ambaza ngo ngende ngo kugira ngo mbaze ngo ibintu byabaye nanje kwine ndamutelefona aranka kunyitaba yanyitaba naho akanyitaba ariko ararira ariko man ndakubwira ibintu byabaye byaranze kandi ko nsubira kandi gukora neza ndava ukazi ndataha ndagenda kuri STV sanga siho bari sanga nta numwe ahari kwinaze kunyitaba telefone yandi ni pasa ndatelefona abakameramani umwe ni yacambwiye ko ngo bamutwaye kwa muganga ndazamarira ni menshi amarira ni menshi kuri twebwe abakozi ba ACTV amarira ni menshi mu bafana amarira ni menshi ku bakunzi ba Andi jatese dusumubabaro ariko Andi turize razomera neza vraiment ahari Imana imufashe Imana imukize kuko nkuko nabivuze ari abantu ngira bazi uko iyi si ari iwabo hari abantu newe nkabiryo wowe usigura ko ari biki nkahajya ahantu wosigura ko yashitseho gute bamuboshe kurya China nga turi kwisi sibyo aha turi kwisi ndakubwira uvuga ngo uzokore inenza wigendere uzokora ikibi kizogukurikira ya aha turi kwisi kandi n'umuntu yaba yarakoze biga nitumusabira nabi ku Mana oya gusa Imana ibababarire ya tuvuga ngo Imana ibababarire ahubwo twebwe icyo dusaba ku Mana ubu nuko yadukiriza Andi wacu ubu nicyo dukeneye tu ariko nyene cyo gushima Imana nuko akiri muzima ngo bamutoye agihema nuko ndakubwira hajya Imana itaragukura kwa maboko nta kintu na kimwe ushobora kuba ndagusabye bihere sibyo kubera ko nca numva n'umutima uri kuratera ukuntu nca mbabara kandi nca ndibwa mu mutima ndagusabye nta kibazo bakunzi ba ACTV bakoze kudukurikirana ya dogo amarira baye menshi kuri Gynella kandi ndazi no kuri mwebwe musakababaro ndazi ubabaye si Gynella cyangwa ubabaye si Saha cyangwa ubabaye si inde ariko gikuru nkuko nakunye ndabasabye dusengere Andi tumusengere Imana imworohereze asubire kuba muzima ya hamanuka mwa kumwe na Saha ciao bye bye STV, every story matters.